mu gitabo c'abacamanza. Igitabo c'abacamanza mukibona gute? N'igitabo kigoye, apana kigoye mugabo kibabaje kubera kiratandukanye na humeur de victoire, humeur de succès, humeur nyene de joie, de célébration ijanye no gushikira igihugu. By'akatabo ca Yosuwa kwiyinstara, akavuga ati ari wanje kweri, nibuka turara mu duhema gutya mu bugaragwa, si c'est chez moi vraiment. Bakagabura, bakaba ngaha, baragabura, barubaka ibisagara, bararima, barimbura. Murabizi ibintu batashobora gukora bari mu bugaragwa bideplasa, ntibashobora kurima ko iyindi sezi ikurikira byari kwimbuka bamaze kwideplasa. C'était vraiment une vie charge. Barafise un commandant militaire akomeye yarashoboye gutuma bagira une respectabilité militaire mu karere. Ibintu byari vyiza vuba. Hariho umuhungu wa Aroni ari umuherezi mukuru, urabona abantu nk'aba Eleazari na Finehasi aribo bariko barafasha ibijanye n'ubuherezi. Yosuwa ari umurongozi, byari ibintu biryoshe. Mugabo Yosuwa apfana amakenga, ingene barahiza umenga arafise amakenga. Vy'ukuri muzokumvira, vy'ukuri muzobizigirwa. Erega niba utabizigirwa ibintu byose yabashizemo izobisangangura. Tubona Yosuwa apfana ikintu c'amakenga, mugabo avuga ati ndabasavye nimbora hariwe Mana nimukurikire vy'ukuri. Igitabo c'abacamanza kiza kuvuga ingene urungaga rwakurikiye Yosuwa utakomeje mu nzira z'Imana. Ubiravye bishobora kuba canditswe na Samweli, naho kumbure na Samweli ubwiwe iwe yakoresheje izindi nyandiko akazegeranya, hanyuma akabihereza iyi foroma twe dufise ngaha. N'akarero uravye 1 Chronique 29 dusanga ko Samweli ashobora kuba yakoresheje inyandiko za Natani, umuvugishwa yitwa Natani, umuvugishwa yitwa Gadi. Kuri byose ashobora kuba biramufashije guheza iforoma y'igitabo c'abacamanza. Kadusome 1 Chronique 29 1 Chronique 29 1 Chronique 29 havuga ngo mwumvirize ivyadonzwe ku mwami Dawidi uhereye gucambera ugashika gucanyuma, biranditswe mu vyadonzwe na Samweli yerekwa. Uvuga ko Samweli il a écrit des livres. Mu vyadonzwe na Natani yavugishwa n'Imana, no mu vyadonzwe na Gadi. Urabona yuko Samweli si wenyene yanditse, haranditse abandi bavugishwa babayeho mu gihe ca Samweli, nabo kubera bari abantu n'abantu barafise ububiko bw'inyandiko za kera, bagiye barazigama mu bubiko bweranda. Kumbe ko Samweli yagiye yegeranya zino nyandiko zose agashobora guheza iforoma kino gitabo c'abacamanza dufise uno munsi. Nimba by'ukuri Samweli ari we yacanditse, kumbure canditswe hagati y'umwaka w'igihumbi n'umwaka w'igihumbi na 50. Muri ivyo bihe vya Samweli bishoboka ko ari ico gihe igitabo c'abacamanza candikwa. Ikindi kintu ni ijambo abacamanza, kuko iri jambo rirashobora kutuvangira gatonya, mugabo ni ijambo ubona ko ritandukanye. Dusovye dusanga hari abantu abalideri militaire, ntitubona abantu b'abacamanza. Uvuze igitabo c'abacamanza umenga ugira usomye article 15 article 30, mugabo buri ibintu vy'intambara n'amachronique militaire. Kubera iki? Abacamanza ils étaient des leaders militaires, barabagwanye mu buryo bw'igisoda. Rero tuvuze abacamanza canke abasoda canke abagwanyi canke indongozi mu buryo bwa gisirikare, kuko nivyo mbona nico Samusoni yarari, nico Yefuta yarari, nico Gideoni yarari. Iri jambo rero menga riraducanga gatoya, ariko ijambo abacamanza mu Giheburayo ni shefetim, kandi ni ijambo rishobora gusigura umuntu atunganiriza abantu mu bijanye n'imanza, mugabo kandi rishobora gusigura kandi
umuntu w'indongozi, umuntu aza gucungura abantu mu buryo bwa gisirikare. Usanga rero abarongozi b'Abisirayeli inyuma ya Yosuwa batangura ari abagwanyi mu buryo bw'igisirikare, hanyuma bamaze gutembagaza oppression militaire yari ku Bisirayeli bagaca badministra la justice mu bihe vya stability. Tukuvuga ibintu vyumvikana. Batangura ari abagwanyi, mugabo mu kuba abagwanyi babiduhaye hajya anye ijambo shafati ryo mu gihe burarisorwa dirige. Alors c'est pas nécessairement ngo umucamanza un homme de loi, un administrateur légal, oya, kuvuga yashobora kuba ari umurongozi mu buryo bwa politiki, umuliberateur militaire, uko ubwa mbere yaseruka Israeli mu buja akamanza akagwana, aheje kugwana ibintu bikaba stable, agaca bandanya rero acira imanza Abisirayeli administra la justice. Niyo mpamvu tubona abacamanza bavuga muri iki gitabo ari n'indongozi mu buryo bwa gisirikare, kiretse umuntu yitwa Debora niwe dusanga imbere y'uko agwana intambara za politiki z'igisirikare yabanje abo umucamanza, ariko abandi bamanza kugwana intambara militaire, habaye stabilité bagaca babandanya bafasha Abisirayeli kugendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ariko Debora usanga n'imbere y'uko agwana intambara za gisirikare yasanzwe yigisha ivyagezwe, akongera akacira imanza Abisirayeli. Le thème central dusanga muri iki gitabo ni cercle vicieux, n'umuzingi wo gusubira inyuma ko mu buryo bw'impemu vy'Abisirayeli biguma bituma bagariza kandi bahemukira Imana nayo ibahana, hanyuma bayitakambira ikabakiza, bakongera bakayicumurako, ikongera ikabaha umuzingi kumuzunguruka kumpera uhava utwereka yuko bakeneye vy'ukuri umucunguzi, bakeneye umwami agororotse kandi atunganye ashobora kubakura muri ubwo buja barimo. Niyo mpamvu igitabo c'abacamanza haguma hagaruka ijambo ngo kandi ico gihe nta mwami bari bafise ngo umuntu wese yakora iki. Dusome mu bacamanza 17:6. Muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bwagire, umuntu wese yakora ico yigombeye. 21:25. Kandi muri iyo minsi niyo murongo wa nyuma mu bacamanza. Kandi muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bwagire, umuntu wese yakora ico yigombeye. Muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bwagire, umuntu wese yakora ico yigombeye. Aha niho haraseruka intumbero y'igitabo c'abacamanza, nuko Imana umwanditsi wa kino gitabo yari kwerekana ingene hari inkurikizi zo kuba zo kuva mu bwizigirwa bw'Imana, mugabo kandi akerekana ingene Abisirayeli kugira ngo bashobore kuguma ku murongo bakeneye umwami agororotse ashobora kubasubiza ku murongo. Rero igitabo c'abacamanza gicira inzira indongozi nitunganye umwami azoza agashoboza Abisirayeli gusubira kuhoraho. Ubu nawe azohava ni Dawidi, ahava agaseruka mu gitabo ca Samweli wa mbere, ari nawe kigerayo ca Mesiya. Igitabo rero c'abacamanza wacanditse yabashaka guca inzira apave ensheme yerekana ati buriya murabona ko twese twe tukirimwa kandi apana uwo ari we wese, murabibona ingene twari tubayeho, murabona ingene urumva twama turi mu buji umwanya wose, murabona ingene vyanka ko imitima yacu tuyiheza kuhora, twari dukeneye umwami adukiza mu buryo bw'imwemu, adufasha gukunda no kumvira Uhoraho kandi agatugwanira intambara mu buryo bwa gisirikare. Ukuriko Samweli acira inzira umwuzo wa Dawidi ahava aza agaseruka mu gitabo ca Samweli wa mbere. Hari imigendera igitabo ca Yosuwa gifitaniye n'ibindi bitabo, nk'akarero twari twavuze ingene ubwanje na Yosuwa
generation ya Yosua irumvira Imana n'abantu vraiment n'abana beza. Igitabo ca Juge kirimwo aba nyene yindi generation yavutse mu nzu zubatse, abavyeyi bavukiye mu bugaragwa, generation ifata agasarade de fruits kuko bararima bakimbura apeti nyine ubona nyene ko apeti nyene bo mu muji. Apeti namwe yafashe ikigwanishwo abavyeyi babo nibo bagwanye, niyo mpamvu binabagora kubandanya les batailles militaires, baca biyinstara baca bigumiraho, urabibona. Donc ibintu bidasa neza vraiment, ibintu ni generation iri careless. Kandi iyo swa baravye arabati mwebwe kweli muzokomeza muzoshishikara by'ukuri, irabonamo ikintu lesinye zo kudebukirwa, lesinye zo kudashishikara nk'abavyeyi babo. Iyi generation ariko arabwira mu mpera y'igitabo ca Yosua ni generation nayo nyene imaze kwiyetablisa, imaze gutanga kujya ku vyiza vy'i Kanani. Kindi kintu kiranga igitabo c'abacamanza ni ingene basubira hasi baguma bakubitwa. Nta vya je monte ni je descends, ils descendent, oppression, esclavage, ibintu nyene vyo gucinyizwa, ibavansa. Ils sont libres 20 ans, ils sont esclaves 40. Ils sont libres 15 ans, ils sont opprimés 40. Ni kuvuga ko mushuye kwavansa économiquement mugatera imbere pendant 30 ans, gacha hazindi puissance étrangère gacha isubiza inyuma économie yanyu 50 inyuma, vous n'avancez pas. Ni imyaka bariko bategwa les ennemis de l'intérieur, ni kuvuga amasigara y'abanyakanani bahajye nyene ngo batigeze birukana, canke naho les ennemis de l'extérieur nk'abafilisitiya baza bagatera iryo territoire y'i Kanani. Tout le livre de Juge sera marqué n'ivyo bihe bitoroshe, n'ivyo bihe vy'intambara. Imigendere y'igitabo c'abacamanza hamwe no gusubira mu vyagezwe, nuko Imana yaravuze yuko gusubira mu vyagezwe yuko vy'ukuri nibayigarariza Imana izobahereza, umva, izotuma baba powerless imbere y'abansi babo, nta ngomezi bazogira imbere y'abansi babo. Kandi bino gitabo ca Juge cuzuyemwo les moments de défaite kubera désobéissance yabo. N'ikintu kiryoshe Deuteronome ndayikunda cyane, ivuga ngo ariko nimwampamagara mukihana nzoza ndabakize, ndabakiza amaboko y'abansi banyu. Usanga kandi mu gitabo ca Juge ils implorent, ils crient au secours, Mana tugirire imbabazi, none oya Mana dufashe. Barahamagara bararira, kandi Imana ikazana deliverance mu buntu bwayo. Hano yumvira yuko kwe umuntu yarize umuntu yarize ngo urumva ngo iramerite la deliverance. La deliverance nawe warize ni grâce y'Imana. Umva urashobora kurira kandi bagiriye ikintu kimuronga, none sivyo? Iyo urize Imana ikaziga gukura aho hantu bene data ngo ari banga mukurira. Ndavuze ngo ari banga mukurira, rira kuwa mbere urire kuwa kabiri, rira kuwa gatatu rire kuwa kane, niba rira kuwa gatanu Imana izonza. Nta n'uvuga uti c'est quoi le raisonnement derrière au fait? C'est quoi le raisonnement derrière? Nta muntu umwe akizwa no kurira, umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana. Imana kugira ngo isiduke ivuge ati ndaje kukugiza, ivuge ati urira neza vraiment. Hari ukuntu warize merekezi numva ndaryohewe. Nta muntu umwe Imana ikiza kubera yashinya. Murambwira Imana ni Imana. Iyo ndiko ndarira, je ndi mu bantu bakunda kurira, nayo mpamvu ivyo kurira. Abanzi baranzi ndarira vraiment kandi cyane.
mwambwira ndi Mana aya marira mbeje ku nyene ikindi gihe narayarize umunsi ukurikira cyane kudekonera rero ntuyarabe cyane hari gabara ya fake ugabo nkaba ndiko ndarira amarira y'inyuma umutima utari kurarira mpakurira nyakurira mu mutima umenetse hanyuma Mana naho nomereka gute simerita kuza kunkura hano hantu kumera ya vyose n'ubuntu bwawe buhangura. Amen. Tutaka kubona un Dieu de grâce qui apporte délivrance à un peuple qui crie à lui avec humilité, avec brisement. Imana ikaza ikabakiza. Hari imigene y'igitabo c'abacamanza n'igitabo ca Samuel. C'est très important. Nize ko bitazobihusha kuko igitabo c'abacamanza candikwa kugira ngo cerekane ko bakeneye Dawidi. Barakeneye umwami wari we wese. Bakeneye Dawidi. Uko niko aya isikre bacamwo aho basubira inyuma bagasubira gusengerwa Imana bagasubira muri vya bindi Imana igaci bateza oppression hanyuma bateza oppression bakamanza bakakubitika neza bafaditse neza bagaci bahamagaye igaci zikabakiza eje kubakiza bagaca muri prosperity yoshe bagaca babivamwo kandi bagumazunguruka iyo sikre yose kitabo cyose cy'abacamanza kugira ngo iyi sikre izohagarara gusa kuri henye ya David. Iyi sikre ntizohagarara ni David aza kumeta kuri iyi sikre y'imyaka hafi 375. Murashobora kwibaza ikimenyetso ca Mesiya aza kutukiza inkomezi z'icyaha. Amen. Yesu aravuga ati si le fils vous affranchit vous serez réellement libre. Yabingere muvuga ngo muri abana ba Abraham. You are so tired. Mwe murarusha. Arabwira muri Yohana, si vraiment le fils vous affranchit vous serez réellement libre. Amen. Igitabo c'abacamanza gifise cycle y'abacamanza batandukanye kandi baravye nabo nyene batunganye. Nako ndavuga yuko même les juges ntibari abantu batunganye. Uravye le cycle y'abacamanza ubwayo ni cycle igenda irasubira inyuma. Les premiers juges bari impec abantu nk'aba Otniel. Abacamanza mbere gushika kuri Deborah n'abacamanza batomoye bari ku murongo. Mwene data hinga utangure gushika ku bantu nk'aba Gideyoni. Uko wavanse uje kuri ba Yefuta uza gushika kuri Samsona na Kajagari. Nabo nyene abo bacamanza bagenda rusiki imeze gutya imanuka. Donc les juges ba mbere n'abantu bari stable, les caractères moral. Nabo nyene ubwabo urabona ko Imana ibahamagara basanzwe abantu bakunda Imana, abantu babahizi. Et tous les commentateurs baremeza yuko gushika kuri Deborah le cycle y'abacamanza batomoye ibitanguye guhera avec Gedeon n'umunyabwoba. Urabona ko n'umuntu Imana ije gukura ahantu mugabo wapi vrema n'ibintu imanza kumunyiganza bikomeye kabisa. N'umuntu n'umujije nyene par providence divine kabisa. N'umuntu nyene bisaba ko Imana ikamura mu bintu byinshi cyane bidatomoye harimo n'ubwoba no kutizera. Abantu bagaca bavuga ati ngo Imana ndasabye cyakibizo cya Gideyoni. Gideyoni ni example ya mbere y'umuntu atizera. Imana ikoresha mama wawe inhabitué kugira ngo iremedie à son incrédulité. Wowe uvuga ngo Mana cya Gideyoni. Ya mukobwa niyaze yambaye ijipo ya jaune niwe tuzobara. Ibi by'abasinye murondera kwa Gideyoni ntibibaho. Gideyoni natwereka ingene biri important. Ibyigisho singene biri important kusaba amasinye Imana. Habwa n'ingene Imana mu buntu bwayo ishobora gukoresha umuntu atizera nka Gideyoni. Umva wowe uvugira umwero wawe. Yumva incredulité ibe
Imana dufashe igihe dusoma Bibiliya bene data. Ugiye urabandanya kuri Yefuta, uza gushaka kuri Yefuta. Murabizi Yefuta byageze gute? Yefuta yari umuntu, yari umugangster. Imana yari umugangster Yefuta. Ni kuvuga ko yari umuntu yari afise une bande imukurikira bakaza barambura abantu. Amiga amaze kuba oprime bwo timbiga umuntu w'umugangster tworoga adufasha adukura kubona abantu ninde. Yari afise gang yiwe. Bazije mutipe ebana asanga ari umugangster. Reka tumusabe support. Burya Yefuta ataje kwiyegereza Imana kuri responsibility bamuhaye. Twaba twasubiriye nk'abantu. Acte agira gutanga ijya mukobwa. Uzova mu nzu wese nzoshira mutanga bishikana. C'est un acte yerekana yuko yafite ivyizegwa atari byo. Nuko icyo ni kuba cakogwa n'abantu batizeye. Yarakigujwe n'abanyamahanga birirwa baratanga abana babo. Ahiyeri yatwije no munsi mu gitondo ingene ajya amahanga ingene yaturira abana. Babahamba babona. Babaturira ikigwamana Moleki. Iki cyari ikintu cyerekana ko Yefuta ubwiwe ari umuntu afite ivyizegwa bivanze. Ntari kugira ngo atwereke ingene dukwiye kugeza Imana. Imana niba nkorera iki nanje ndakwiye ubuzima bwanje bwose. Hamwe Imana genoshika i Texas. Ndakwemereye Imana nzogukunda. Yefuta atanga ikimenyetso cyerekana muri we un mélange y'ivyizegwa atari byo. Samsoni ni umutipe ari moralement, ari careless. C'est pas un bon exemple. Byerekana ingene Imana yahagurutsa un juge. Biravuga ngo malgré lui-même Imana ikamuhagurutsa kugira ngo yakomplise ikintu cihuta cha deliverance service. Ariko warawe ujya muntu yari afite caractère iri imeze gutya. Le sexe nangwa remuteye kandi byavuye muri tane. Uza kubona yuko avec le temps uko genda wavansa ku bacamanza hariho un caractère très imparfait yawo bakontributere mu mugambi w'Imana. Ibi byose bihari kugira ngo bitwereke ingene vy'ukuri Kristo ari we wenyene twari dukeneye nk'umucunguzi atunganye. Ibi byose bivuga ngo bitwereke ko Kristo ari we mwami twari dukeneye. Hanyuma ngo nta mwami bari bafise umuntu wese yakora ivyo ashatse. Ariko umwami ashitse bigenda gute? Umuntu wese akora ico umwami ashatse. Hamwe twosubiriza ibyarofre ibigaruka mu gitabo cy'abacamanza. Nta mwami bari bafise, umwe wese yakora ico ashatse. Tworisubiriza n'ijambo ryawe. Turafise umwami nta ukwiye gukora icyo ashatse. Mbega ariko tubayeho. Indwi nako ndakora ma méditation ya la semaine de la passion. Hanyuma ibuka ya majambo la foule est kuvuga ngo béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Wabenga baramwiteguye kuko bari baramwiteguye. Mbega imitima yabo yari mwiteguye. Yari yiteguye kumwakira nk'umwami, sibyo na gato. Baririmba zaburi ku munwa gusa, ariko imitima yabo yari yiteguye kwakira iyo Mana muri Kristo Yesu. Natwe nuko Yesu niwe mwami atunganye kandi agororotse. Hari igihe tumuvuga gusa mugabo tukabona dukora umwe wese ibyo yishakiye. Ni ihoni idasanzwe ko umwe wese ashobora kuvuga Kristo mugabo akabana yakora ibyo yishakiye. Kandi twararonse umwami. Igitabo cy'abacamanza ngo nta mwami bari bafise, umwe wese yakora ibyo yishakiye. Iyo wumva ufise kameme gukora ibyo wishakiye, haba hariho umwami atari mu buzima bwawe. Twara ba structure ya kino gitabo tunyarutsa. Uravye imirongo ya mbere igitabo cy'abacamanza, uyu mwanditsi atubwira ingene byose byatanguye. Avuga ingene
abisirayeli hageze igihe ntibaba ntibirukana ayandi mahanga Imana yarasabye ko bokwirukana. Hanyuma avuga ingene bagiye barasubira inyuma batanga gusenga ibigirwamana. Aya makoze abiri niyo atuma habaho la nécessité des juges. N'abajuje mu buryo militaire kuko harageze igihe y'amahanga nyene batirukana acara bopre bakeneye uba deliver militaire. Ku rundi ruhande bagiye basubira inyuma ku buryo Imana ibahanisha ayo mahanga, bakeneye ubufasha w'Isirayeli gusubira ku Mana. Abajuje rero bagahaguruka muri ico gihe. Mugabo iyi partie introduction itwereka igituma abo bantu bakenewe, igituma abacamanza bakenewe n'ico baje gukora, kubera hariho imizi yo gusubira inyuma igagara muri rurungano rwa mbere rw'igitabo c'abacamanza. Bwa kabiri dusanga hariho histoire rero y'abacamanza ingene bakurikirana kuva ku murongo w'indwi chapitre 3 gushika chapitre 16 verset 31. Tubona rero ya macycle répétitif amwe twabona décret, dépression canke oppression, hanyuma supplication, hanyuma délivrance, hanyuma décret. Kandi uko bigenda kuri Otinieli abakiza ababahaza, Ehudi abakiza aba Mowabu, Shamugari abakiza aba Filistia, Debora na Baraki abakiza abanyakanani, Gideyoni abakiza aba Midiyani. Kubandanya dusanga niyo nkuru, izo nkuru zikaba zigaruka z'abo bacamanza gushika chapitre 16 verset 31. Jewe uno munsi nari nzi ko nza gufata umwanya wo kwiga inkuru ya Mika chapitre 17 kugira ngo murabe ingene le dernier chapitre kuva kuri chapitre 17 mon Dieu gushika kuri 21 ni anarchie totale. Sinzi ingene bisobanura n'amachapitre ateye isoni mu gitabo c'abacamanza, yerekana turashobora gusubira inyuma gushika dukora ibintu bidashobotse. Iyumvire ngo umuvyeyi we umwana we yaramwivye, hanyuma acamuzana amafaranga yamwivye, hanyuma umuvyeyi acavuga ati urakoze mwana wanje kuyansubiza ayo mafaranga. Ujya mwana yari yatinye ko mama we yamuvumye cyane atava kwikana niyo muvumo, acamuzana amafaranga arayamuzanira. Hanyuma ujya mugore mu gushima ko Imana yamusubije amafaranga acavuga ati reka ndayashikaniye Uhoraho, Yehova Uhoraho, kugira ngo Uhoraho ndamushimire. Baca babazamo igishushanyo cy'igirwamana kugira ngo bashimire Uhoraho. Izo contradiction. Hanyuma Mika rero aca afata icyo gigirwamana bati urongera mbe umustar, quartier yose tuza gusengera ngahi wanje. Ati bwa ndabuze umulewi basha, ndabuze umulewi vraiment, habuze gusa umuherezi umulewi w'iki gigirwamana. Nuko murabyumva neza. Hanyuma atireta hari undi mulewi nawe yari umumercenaire ariko yarondera akazi ahantu ngo yogurisha amaserivisi yiwe ngo bamuha amahera. Mika abonye ati narondeye umuherezi ndamubura. Ujye muhereza ati utanipatia arati ndakupatia. Bende tabira abaje. Nguwo abaye umuherezi. Niwumva ko idolatri ihereye ku muntu umwe, hama bikobwa kwira ikibano cose. Hama harundi umuryango w'abadani, territoire bari barahawe na Yosuwa bari bwayishikire militaire. Mugabo bari organiza jote hajya ntu hatetwa hafata. Muyibuke ni muri Kanani nyene, ari ahantu batarafata mugabo Yosuwa yababwiye. Bari organiza. Mugabo ariko baraje mu rugamba, tuzubwa turakeneye Imana. Turakeneye Imana frère. Muri no rugendo. Baca baja kwiba ca kigirwamana. Ujya muherezi umuherezi w'umulewi ashaka kwanga ati baramwetse umviriza. None uyu ni yahora gupeya. Yahora gupeya ukaba umuherezi wa kano ka village. Ubugiye ko umuherezi akomeye. Ingo we tuzoguhemba.
wiyumvira iyo apostaze aho ibigeze. Urumva izo contradiction zirimo. Umunsi narigishije iyi chapitre 17 ahantu. Cye kubura umenga ishingiro ry'uburi meze gute. Turi ahantu vuba dukora ibintu biri contradictoire vraiment. Nukuri. Malheureusement nta mwanya wa application dufise. Amachapitre akurikira 19 na 20 avuga ingene umuryango wa Benjamin ngere bahatse kubonye muri Israel kubera iki? Bari aba specialiste kuri viol. Viol viole ngo sadike, viole yose iri sadike. Gabo ubusambanyi bw'akabura rugero mu muryango wa Benjamin. Aya machapitre ya 17 à 21 verset 25 atwereka l'anarchie totale y'iyi periode y'abacamanza. Nkuko nakunda bivuga, bashaka turabe ingene muri bino bintu byose nakunda avuga yuko uyu mwanditsi w'ibitabo c'abacamanza ariko dufasha kutwereka ingene bari bakemeye Dawidi. Igitabo ca Rusi tuzokwiga Rusi avire muri marathon kimeze nka appendix y'igitabo ca juge. Mu by'ukuri igitabo ca Rusi gifatanye n'igitabo c'abacamanza kibandaniza aho nyene ivyo byariko biraba atamwami bafise. Mugabo kikarangira kitubwira sekuruza wa Dawidi abagatwiriza mu bitabo bya Samuel aho Dawidi aza agakiza mu bwoko bw'Imana iyo eta spirituelle barimo. Imana idufashe cyane. Nashaka mu kurangiza akaba kajyo ko kurimbura gato twimvira kuri uyu mwami twaronse, ariko hari igihe yumvira ni turamufise mugabo birashika tukaja mu macycle répétitif ya chute spirituelle. Hari umuntu asubira igitabo cy'abacamanza bati je numva umenga meze na bano bantu no munsi birakunda nkumvira ejo bikanga kandi vyanse naho nibuke abisirayeli vyanse byaranka imyaka 40 bigakunda nk'iyindi vene. Bikuvuga ni bihe cyo gusubira inyuma cyo kunanirwa by'intege nke gashonga mitende iyo mwaka umwe amezi makenya cyo usanga bikananirwa kasanga muri cha kindi nyene gapatse n'amara. Are you the king in my life? Begura umwabe mu buzima bwanje kumva nyene urafise ibibazo. Mwibuke yuko igitabo cy'abacamanza kitwereka yuko si umucunguzi aza à notre secours. Kuri bo ijambo rikomeye hano riri maze mwihemu uhoraho amuzaho kabushungwe. Amen. Agahagurutsa uwo mujije adatunganye kugira ngo akize abo bantu iyo cycle bari. Ariko kuri Yesu Kristo bitubwira ngo Yesu arugurura muri Luke chapitre 4 avuga ati mwihemu uhoraho ari preje uko yandobanuje amavuta kugira ngo mbwire ubutumwa abona, mbwire abarindwa ko barekura, mbwire impumyi ko zibona kandi ntangariza abantu umwaka wo kuremerwamo n'uhoraho. Luka ariko aramuvuga igitabo cyavuze avuga ati kuko uwo Yesu Kristo Imana yaramususe ko amavuta kugira ngo agende arakiza abantu bose Satani atwaza ituntu. Uyu Yesu Kristo iyo tumuhamagaye mu masikre tuko turacamo yo gusubira inyuma aradukiza. Ariko hari banga mukurira. Nari nabivuze iyo tuko turinginga Imana ngo idukize duplasa l'importance muri kuno kwinginga nkamenga uko kwinginga ariko dukiza. Ngo kandi ukwinginga c'est une expression ya desperation. Uvuga ni wo kwirata ikintu wakoze cerekana ko udafise ico wirata. Sinzi ko muvyo. Ntako ni wo kwirata ikintu wakoze cerekana ko atacu gisigaranye. Mu by'ukuri c'est une contradiction. Turira Imana ko rero yene yodukiza. Kandi ukukurira sikigwanje dukoresha ngo tumanipere Imana. Nakaba kavuga ati ntaco mfise. Ntaco nkiza. Ntaco mbora atari wewe. Ntawo nkiza zino ntege atari wewe. Ntawo minkomezi atari wewe.
mwibuke nibwo twavuga ngo si le fils vous affranchit vous serez réellement libre. Peu importe aho cycle ya décret ubugeze ko ariyo yose, igitabo cyaje kitubwira yuko uzavura libre aka breaking akamenagura ibitoshe byose. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa